mon ami ufise bangaye ba chéri. Evan reka kumbaza byinshi urinde hakuba kumamagaye urambabarira gatonya ariko je urambwira uyo wundi chéri ufise shako amanze kwanga kumbaza nunzi n'ijwi Bisou. Ego Mwaya ndayitanguye wewe nawe. Rindi. Tubemeze vraiment tubemeze. I love you. Me I'm similar you. Shushu kumwe nande aho nga. STV, every story matters. Yes, bakunzi ba STV murameze bien, je meze fresh, je nyita MC Andy the MC, Mr Solution, Mr Emotion, nyita Mr ayani mazina menshi mugiye kuronka vuba niswe n'abafana ariko kandi ndi cha kiganiro canyu mwageruka kera harashize amezi arenga 6 canke 7 mutakibona ariko ni kiganiro mwakunze ni kiganiro gushika no munsi muracatanga commentaire muri ico citwa Emotion ikiganiro kirimo ama surprise menshi kubakundana kirimo ama surprise menshi kubacitsinganya kiri kuri yaririmbye ati abademu ba diaspora kuturongora birara ariko natwe kubera inzara nitwo bankira turashonje ariko nuko dushonje turaraba twihagarara ko abantu baturenza imyaka cyane baruta ba mama bacu suko twabihoza muntu safise 60 umama afise imyaka 60 je mfise 23 just imagine akurusha imyaka hafi 40 tuze turikaza inzara yacu tugasinzira aba papa bakuze kudutwara baby biraharawe ariko turiko turiga ingene twobikura mu nzira mbega ajya amafaranga agaruka kutumarira iki cyane ko kenshi ahasiga tuhasiga ubuzima bwacu kwera kakanoti ariko we wumva ko ari byo bikenewe bikore ariko jewe ndahanura ko bishobokeye agiye duke ajyame kandi ndi kumwe no mwigeme ndamubaza ameze neza. Ego meze neza. Meze fresh. Yes. Kiganiro bacita Emotion surprise. Ari du surprise to tesa tumeze fresh. Ngiye urafise umushiri. Ego ndamfise. Dufasha kanimero kiwe uvugane nawe ku mayinite yacu umuramutse sivyo katubwira. Kavuge reka nkuru y'imikunda kumva kavuge. None umushiri wawe uriziye ko agukunda cyane. Ego. Urabyizeye gwe? Cyane. Nawe uramukunda? Ego. Umucamo? Oya. Hoho worizera yuko we atagucamo? Oya sindabyize. Ego ntancamo vraiment. Twumve katuvyumvire. Kirasona. Aba papa bakuze. Yo. Hello? Oui. Hi baby. Hi baby. Hi. Umeze neza wamenye? Oya no nakumenye neza. Nzi ko muri bane. Umusheri wawe? Cheri bitwande ko akaju kahindu. Oya sheri nyumva ni sheri wawe nyene wanyibagiye none kandi twari kumwe wabijya bintu wambwiye wabyibagiye. Okay, urambabarira gatonya. Ariko je urambwira uyo wundi sheri ufise shako amanze kwanga kumbaza nunzi n'ijwi nari mu byinshi numvise kumbwira ngo ndakurungikire 250 suko kwimikaza. Ego shushu yandungikire ndayakeneye ariko gusa jewe turaza kubisubiramo wambwiye ko urambabarira please nari muri byinshi vraiment please ndabigusaba. Okay ndungikira basi ningoga ayo mafaranga. Ubu nyene nani nota nk'ibiri renga imikasi. Ego imakabizu shushu. Yo akabizu? Ego. Uragakeneye? Yes baby. Unyene mukane ndagakeneye. Yeah, unyene. Ndashaka mukane ndakurungikira mahera. Faites vite ndashaka bizu please. Yo akabizu. Kukangoye muraye mabizu please mabizu. Yo akabizu kutani gukeneye. Ego shushu.
amahera n'akabizo keneye iki muri aya masaha nkeneye byose. Munami n'ibijyana shusho Ndababaye ndashavuye sawa ndashavuye. oya ntucavure reka ndakaguwe Ego. yo mwa Thank you ndagacakiye. Ego ndihira rero amafaranga. urabonye amahera ubunyene mukanya yani bacita emotion. okay Bisaba kwanza kugumya umutima. kugumya umutima Ugumye neza. ugume uri pose ego Uri pose urumva nyene ko bihagaze neza. bihagaze neza vraiment Mutima. ubuzima bwose burazi igitoro cy'ubu ubuzima buriko buraja Kuko nubwo atagitoro wewe turabona ku ruhande utwana duto turi rimwe birashoboka. ego Uratubaje. ego vraiment niyo gu yanje vraiment d'abord Haje uravuze umukunzi. ego Ndumvise abakunzi benshi. oya ndafise umukunzi si benshi mfise umukunzi sindamwizera ndafise umukunzi kazamuzamubona kandi muzashima ego Ariko none ndakubaze wowe uramukunda cyangwa uramucamo? vraiment rimwe vraiment ndamukunda bagusa ari umwanya ndamucamo bagusa ndamukunda vraiment nawe arabizi Ariko nawe urize ko agukunda. sha ari umwanya mu matelefone ari umwanya je mbona mu matelefone kenshi ama message je nanyubakira cyane Haje urize ko agukunda. ego vraiment arankunda Kweli ego muri iyi minsi rero icyo mbuze nico kiangirira d'abord cyo ndamukundira pose yiwe no kugenda kwiwe numwana vraiment yitonda d'abord naje mukumukunda namukundiye kwitonda kwiwe kandi we mukobwa vraiment mumubonye cyangwa mukamumva nijwi vraiment umuntu wese azamurondera ego rero ntibamurondere ikiganiro bacita emotion hari ama surprise ku bakunzi bacu twereke nimero tuyivuze bava bamurondera sivyo bikadukoreshe kuyinyereke gusa agenda yandike amatu mu telefone uvugane nawe ukoreshe telefone yanje twumve kwanza yuko aza kumenya mwijwi ego sawa ntabwo bufise ko hava guce no ntabwo bafite ndakwizeye ngiri iyi numero ngizi vraiment wazibonye sawa numero nizi kandi ari kuri line d'abord oya tumuhamagara ku mayinite kuri line usanga bitugoye sawa kirasona ndashaka no kutwitaba amukanya yo twitaba aratwitaba vraiment tumurindire nk'iminota ingaya aratwitaba arankunda nkamukunda ego vraiment aranyitaho allo bite sawa namahoro ego ibande ko nabamenye yo cheri nuwamenye nuwamenye cheri wawe ndiko nakumenye ndiko nakumenye monami ufise bangaye ba cheri eka kumbaza byinshi urinde hakumpamagaye monami kumbe biraboneka ko nca inyuma vraiment kandi ndakwishimira d'abord I'm sorry ndetse ndakuzi reka kumbwira amajambo menshi cyane uko uranyumva yo yakumbwira amajambo menshi sindakuzi uri sheri wande yo mungwe tantine ndaguhamagare tantine tango ndakuhamagare sheri shushu d'abord quand même ndacakuminira komedi wana urinde ya monami nubu nuranyumva nijwi nakaje nurakamenya umviriza DJ Kari jewe numbandanye leo napenda kukunitanikisha sana DJ Kari sio vizuri yaga King Wendo family I'm love you I'm seeing you ya umba King Wendo ya my god baby sorry baby ya mukanya ndaje nishaka ndakugirira ka surprise vraiment uyu munsi barabaga impene I'm sorry hello bite I'm sorry kabuki
nyumviriza sheri wumva je sinari kwari wewe urumva inimero ni shasha sinari ndayifite numva rero ko inyuma biraboneka ko inyuma vraiment ariko aramamagara sheri ninde yo monami biraboneka ko inyuma vraiment biraboneka d'abord kandi uravyiyumvira vraiment ndaguhamagara uri umusheri w'umuntu d'abord oya nukurije no guca inyuma gute shushu wanje sorry vraiment oh bijou uri he sheri uri he je ahantu ndi mu Kinindo amajaye mu Kinindo bifatanye na Kibenga large inde batona shushu sorry oya ni wapi muri umwanya ndi bize ko wamvanze shushu sorry urumva nimero kubera rishasha numva rero kwa kuni nyene tuvuga imisi yose ndababwira urukundo wumva ijwi kwanza urukundo utangura kwijwi simasikeni sauti ya zombi nukuri urumva ijurega ku telefone shushu irahinduka I'm sorry ubu nsigaye mfite aka telefone keza kasumbi robe sigaye mfite aka telefone keza d'abord oya saa 8 reka aya masa tufate saa 8 ndakurondera sawa shushu wambabariye mugabo akabiju ndagushaka ko akabiju sa akabiju numve ko uri umukunzi wanje babimenye ko uri umukunzi wanje d'abord oya shunone ku telefone kabiju ya kwishu ku telefone hapana shushu ndayitangweje wewe nawe Rindi tubemeze vraiment tubemeze I'm love you me I'm simili you shushu uri kumwe n'abandi aho barantenga ngaho oya vraiment nta nume turi kumwe vraiment ndi kuri plage niyo mpamvu rero ndakubwiye ibyo ku telefone si byiza shushu tuze kubonana hama ego akabizu ndakaguha oya vraiment utamaye akabizu vraiment nca ndondera abandi oya nuriko ibyo bintu shushu sinkora iki ko utangwita akabizu ka surprise sa chambere kwa ku telefone kwanza ku telefone wonyene kwanza nakwifatiye n'akabizu vraiment oya shushu nukuri sorry urumva ku telefone si byiza biragoye vraiment ku telefone kabisa biraboneka ko ufise abandi ndako ndabumva uyo ninde n'abandi fise ni wewe undi ngari mu ruhande rwabona inde ko numva abana abo bana ni bande aya nabana bo muhira reka je ndi muhira oya ko numva ko uri mu isoko uri kuri dandaza mu isoko vraiment ko ni nomero za telefone ko zatumye mbona ko uri kuri dandaza oya shushu je ndi muhira n'abagenzi nyene vraiment za mozo sindazikugurira vraiment sindakugurira za mozo nakakakado nakwemerera utamanya kabisho yo shushu ndaje n'ukuri ndaje unyene woza gute kandi ndakubwiye ko ndi kure yawe ndaza dafite ya taxi urayafise oya kuva ngo umukunzi w'umuntu utamuhaye akabijo vraiment nawe bumva shusho numviriza turaza kubivugana basi turi kumwe tubyihoze bye shusho ya arasize vraiment ambwiye ko turabonana turi kumwe rero n'undi muntu w'ikiganiro ni emotion nkuko mubizi hari indirimbo ikiri kuyaririmbye ngo abapapa bakuze kudutwara baby biraharawe aba mama ba diaspora kuturongora abana bato twebwe abajene ariko natwe kubera inzara nitwobankira umeze neza rero mbo meze fresh ariko rero biravugwa twari ikiganiro namaze kugikora hari kera haraheze amezi atari make 5 cyangwa 6 umusheri wavuga ko gukura nimba ari 10% nimba yavuze 30% nimba yavuze sinibuka neza ariko 50 ntizakwiye mbo izi 50 zarakwira gusa mugabo zari nanize ko bavuga nk'ijana muracari kumujya muko yego ntiwamuhevye kweli oya kabisa urizeraho ko atakuvanga ndavyizera nawe arakwizeraho yego mukundanye igihe kingana gute 3 ans ugo mumbwire yuko atazi ijwi ryawe de toute façon ategezwa ko barizi nawe urari niko ndavyibaza yego kandi umwizeye uragira cyangwa urabizi tubwire nimero yiwe 60 Mire kwanza yomenye izina ryawe hama
niyarimenya niyagusanga gucitinga ari wasanga nafise nabandi canke ariko ntuze kwibagira kumusaba bizu no kumubwira kumukunda irasona aza kutwitabaho ntabyo nomeye ko yitaba canke ko atitaba ko sinzi ko ari hafi yayo. Oui, allô? Oui. Ni sawa? Sawa. Bisous. Bisous. Ego. Wamenye uwo muvugana? Ninde? Nakumenye. Nabonye ko muravugana ninde? Uramutse? Mubari ni yitwa ndi izina ryiwe ninde? Claude. Niryo zina ryiwe nyene uwo muntu. Nta kandi gatazirano basigahari. Kiwe. Sa? Kiwe. Base wakusanzwe umwita basi. Yenda mwita cheri. Irindi. Irindi giki. Irindi risa n'iryo. Ishushu. Kweli. Saba rero imbabazi rero kuko Mbo urazi ko pardon rero naciye ku yindi nimero wari usanzwe yitwa ari iwanje. Hano niyo ni kwa. Nayo waruzi. None wamenye gute ko ari jewe basi dimwe? Wamenye gute ko ari jewe? Nakumvise mwiki. Wanyumvise mu ujwi? Poa. Nashaka numve ko ushobora kumetiriza ujwi ryanje. Ntabwo ndariyoberwa kweli. Mabisu rero? Imwe? Bagabo, kansare none nk'ibi. Ya mpazi 3 zikurikirana. Nk'ubu nka desa 50 umukobwa uberewe uku usuku uyasabye ugira yakoze. Shani kuri jewe ahubwo ndatunguwe sinzi novuga gute mu Kirundi. Yani nashanga kabisa. Tanga. Kwa sababu mimi nimemwambia pako vitu tumeongea nikashangaa nasema vya pesa na wakati sikumuomba pesa mimi. Hizo pesa kuzimomba. Nashangaa labda nibaza ko ariko aramvanga vrem umuhungu. Kuba rero bari arayo yari yemerewe. Yayemereye undi mugabo nashaka nanje ndayatware vrem sinari kwemera ko yo undi yatwara. Yego. Umva wundi hava mwishuza kandi. Biramusha ariko gusa jewe ndamurondera tubivugane kuko birambabaje vrem. Ariko ko bikuba baje amahero go mugihe uyacikana cyangwa uza kuyamusubiza. No yareka gute kuyacikana. Maisha wao yijuiwe ama kuna nihari. Afise imyaka ingaho mushero? Afise 25. Na office ingaho? Andy. Kandi nakunda kumba. Urabona ko mungana basi. Wewe urabona ko mukwiranye. So ego turakwiranye. Kwiza 20 wewe ari. Usanga ndayirenza. Aba papa bakuze kudutwari baby. Ririmbe na. Aba mama ba diaspora katuranga. Nzije numbaze. Ariko kubera inzara nitwe bankira. Eka ndayirire andi ndazi ibihumbi 250 urabicikanye. Sindaguha mugabo sindaguha. Shaka unyimera kare nayo ugiye kujya utanakoreye. None reka ujyanye ndazi yarayakoreye. Kwanza reka jewe numva bimuvangana. Biramba none ko je ntavanga umuntu jewe. Na ungine ni ure akini namshanga gisia nani. Yesu wangu. Mama heragiwe wabagura kwiye kunshimira ko nabikoze kurya. Ikiganiro bachita emotion kirimo iko sawa unabijua. Wapi? Unabijua jua ungekuja hapa wakati hao ubijui. Nubwo no bandabizi sinovyemera. Kuko no ari kuzoka ukambaza ivyo bintu ngaha. Kuri akazi kacu ni ikiganiro ni emotion. Wewe ucakiriye gute? Binaniumiza. Uhanura iki abantu bavangana? Impanuro imwe kuri bo. Nawe urimwe wihanure mu bana. Shandi nukuri jewe. Basha simbona ko bisaka maro ibyo bintu. Jewe sindimwe simvangana. Je nkunze mba nkunze ari umuntu umwe nuyo nyene ndamusaba ibyo nkeneye abinyimye na relax. So bo kurikiza gusa we bizu bisaba isaha.
ni atari gusa boraba abantu bameze nk'uko bahindure nimba bakunze bakunda umuntu umwe kandi rero biyubahe vraiment kwiyubaha ni ibintu byiza cyane kwiha agaciro novuga kwiha agaciro kuko batihaye agaciro simbona ko bazoshika kure yego jewe nitwa Andy the MC Mr Solution Mr Emotion ndaguhikaze mu kiganiro cacu zo kwa mukironka kenshi gashoboka ndabikwemereye kuko ngiye kubikora kiretse amanina kikwa namaga ko nkihumeka muko babazima ndetse nkikomeye nguvu zihari Imana ibandanyije kungira neza nkuko yamibinkorera intera gateka ntari nsumbya abandi ariko Imana ikakamato ngiye kubaha iganiro Emotion cyane abavangana tubatuze yani kwasimamisha kabisa papa bakuze kudutwari baby aho ndamwishima ariko yakwimye bizo mu kukanyima ari kintu yaciye abona ko namufashe uragucamo kuncamura oya birashika ariko nawe wemeye kumucamo rimwe itakuwa goli moya kwa 0 goli moya kwa 0 kiganiro bacita Emotion nico gufata abantu mu citingana ucakiriye gute ico ndacakiriye neza vraiment ndacakiriye neza ubona ko n'umushiri wawe ari akana karimo karahaze kandi barakumva rero surprise rero kuri we na jewe bazoryoherwa kandi bazokwiyumvira uyu muntu yabikoreye iki ko ataronsa kabisho byavanye kuki reka tubandanye na murondera umusheri ndamubaze chéri bite byagenze gute umeze bon aho nyene mukanya cyambwira n'abafanzi bacu baca babimenya baca bavuga ego reka mwima kabiju kubera batabonana ikino no hanura abantu babavangana cyangwa ubona yuko bo bibanda ego kuno bivuga isi yaratituse isi sinzi ko no kubwira gute kubera abantu bose bari ba farao ari umwanya tuzoba neza abantu bo kuvanganya si beza vraiment gucana nyuma si byiza vuga nikabura agatotsi nikabura vagusa si byiza si byiza vraiment hanyuma wohanura iki abantu bahumuye bakuze bakifise guzabo zikiri utwana dutodo guzabo z'abantu bakuze ni kubera bifise amahera Kenya ntavyo hoja oya nivyo ukunda iyo gukunda gute yagukunda gute kubera vraiment kufisa amahera ufite inoti kandi ufite inoti uritorera ushaka ze plante kubera ufite amanoti ufise cash yawe nubura no kwisoko ugiye kugura karato uracagura yes turemejwe ngo abapapa bakuze barutwari bebe ariko harabandi bangana bagakundana bien merci beaucoup ndagushimira cyane wewe wese wakurikiranye kuva ku ntango sho kuherezo ikiganiro mwari mukumbuye cyane nimba wari ugikumbuye ja muri commentaire vuga ati Mr Solution canke Mr Andy canke Papa STV twari tugikumbuye kandi kaho kajambo urankunda ndabizi kandi uranshigikira kandi nimugikunda ntuvyibagire andikatsi twari tugikumbuye cyangwa se nari ndagikumbuye hanyuma ngira ingufu nyinshi yo kubana ndagikora munyerere ko mugikunda muri benshi kandi mbandanye kukibaha ni ibi bizu byinshi nanje bientôt nzorondera umushiri cyo ndamuzana STV, every story matters.